Ni boy mining Burundi nawe ndarondera n'uwiserukira ntawe mbona nuno munsi turaronda uti rero turondere emwe twe tuza abo twagiranye amasezerano urumva uvuze ngo namatati azora amatati yishigwa mu ngiro y'ayo masezerano iyo societe nta na hamwe twarabuze ahantu leta y'u Burundi bagiye hamwe boba baragize procès verbal yo gushinga inzego z'iyo societe ahubwo ya societe bashinze ico tubona yaciye ibigikingirizo yaciye umutaka wo gukinga kugira ya societe yo hanze ubwo no kubwira yuko gushora twashoreye kure amahera nibaza ko ubu mu minsi azobashitse kandi umunsi yashitse urumva abashitse nyene ubwo twashoye no munsi ni buca buyazana nabwo nyene kuko mu bisanzwe banza ubutare bubanza gushikira nyene bwo mu ntoki imbere yuko arekora amahera mugabo buvaha abuzi mwarajeje gusinyiranira amasezerano muti kubera iki Ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko naka ngo igihugu iki twebwe dufise umwimbu umuntu aguze udugurira neza niwe duha nico gitwa mu isiza uzosanga dufise ibisozi by'ubutare dufise nk'itoni nk'ibihumbi 100 vya coltan itoni ibihumbi 100 vya cassiterite umwe arashobora kuvuga ngo je nkeneye itoni amajana 2 uwundi ati nkeneye itoni amajana 5 twebwe uzanye igiciro ciza niwe duhako rero uno munsi abakiriya dufise ni nabashinwa bamaze kuvuga ati badushorere ariko abahindi bari mu nzira nko kuri titane mbere bobo bagira baze bafashe n'ingere tugira umwimbo munini cyane kuko bamaze kubona ko turi kugahiye urumva rero abanyamerika bari mu nzira kuri tererare bari mu nzira kuri nikere novuga abanyamerika twebwe uwo tubonye aza kutugurira akatugurira neza niwe dushobora kwemera hanyuma rero uti none muravye bizoshikaho ubutare bushobora gufinansa bije Burundi ahubwo nivyo dushaka nyene ubu uvuze ngo imiliyaridi ndwi gatoye wumvise ko twabaza kuzirenza z'amarundi mu minsi 100 gusa muce mwumva rero aha abarundi twese twovuga ruti tuje ku kivi ahubwo tuzoteba turonke amahera tuja kubika natwe bimwe tuvuga ngo gufasha ibindi bihugu none dufise nk'imiliyaridi nka 50 turiho dukora imigambi tashobora kuvuga tuti tugiye kuyashira mu ibanki hanyuma ibindi bihugu bikaza gusaba ideni erega ni kujya tuvuga ngo Burundi nabwo buzofasha natwe rero iyi mponja twe tubonye busoga tawe ko busoga novuga ko mu minsi za mwumvise nka nikere ingana ni miliyaridi z'amahera y'Amerika mwumva ari muyakoresha mu mwaka umwe gakunda erega ibi byose zamurara bagaciraho bukera tuzobona inzahabu dufise agaciro kazo uzosanga nk'inzahabu ziri nko ku miliyaridi arega igihumbi uko ndabibona ibibanza 119 birimwo inzahabu nyinshi cyane uko turavye turabona yuko mwivu ry'u Burundi harimo inzahabu nyinshi cyane kuvuga yuko rero nico dushaka yuko tuzosigara twebwe tutagisaba hanze amahera dukoresha mu gihugu cyacu hamubajije uti rero hari habari bafise amasosiyete twahagaritse cyane tuvuga Rainbow Mining reka ndenya kajyo ko kuvuga iyo societe kugira ngo abarundi babimenye naho boburana je naronde nico boburana icarico narakiyobewe kuko narabonye yuko n'amasezerano bona neza ko yarimwo uburiganya gute Rainbow Mining International yitwa Rainbow International Resources iyo yaraje ivuga yuko ishaka kuja mu mugambi wo kwimba ubutare baca bumvikana na leta y'u Burundi kugiranira amasezerano ayo masezerano yarayo kugira Société Mixte d'Exploitation Minière novuga baca bagira ishira hamwe ririmwo leta n'iryo rindi shira hamwe ryo hanze bakagira rero ishira hamwe rimwe rizokwimba ubutare mu masezerano rero bavuga bati iryo shira hamwe turishinze ucushiraho n'inzego shingwa ntwaro zacyo hanyuma
leta y'u Burundi yategerezwa guca ironkamwo ibice 10% mu mutahe wibanze capitale sociale. Hanyuma iyo Rainbow International Resources yategerezwa gucija kuzana amahera iyo society ishinzwe izokoresha mu kwimba ubutare. Ayo mahera gacaba ayiyo society bwego. Hanyuma rero ayo masezerano asinywe ya society yashinzwe ya society yo hanze ikindi yacitanga yari ifise uruhusha kuko niyo yavuga ko yagize recherche kuri tererare yacifata rujya ruhushi karuha ya society ishinzwe nshasha. Rero ishinzwe uwo mutahe wibanze ntibigeze bawuzana, urumva nibo bategeza kuwuzana ntibazanye. Ayo mahera yo gukoresha kugira bimbubwo butare ntibigeze bayazana. Iyo societe nta na hamwe twarabuze ahantu leta y'u Burundi bagiye hamwe boba baragize procès verbal yo gushinga inzego z'iyo societe. Ahubwo ya societe bashinze ico tubona yaciye ibigikingirizo yaciye umutaka wo gukinga kugira ya societe yo hanze ze yimbira ubutare. Nikirikora rero ikirimba atariyo yari kwimba kuko ntiwovuga ngo Rainbow Mining Burundi ngo yarivye ubutari tagira amahera none yari kwimba gute ntifise umutahe ntigira n'amahera yo kwimba none yivye gute zerekana ko hari hundi muntu yace ku ruhande arimba baci bashora itoni zishika 2,000 ngo zirarenga nta nifaranga rimwe bazanye muri iki gihugu nta nifaranga ginje mu gihugu kandi wumva hari kwimba societe na leta irimwo bagabura umwimbu. Rero uno munsi je navuze ntiburanye yoburana ngo ya societe ntitwayishinze Rainbow Mining Burundi yoburana ngo mwaranyivye twayivye iki twe twasiganye itunga ryacu ubu turiko tubasaba kuzana amahera bakuye muri izo toni 2,000 kandi twavuze yuko nta mwumvikano wundi ushoboka batabanje kuduha amahera yavuye muri izo toni 2,000 zashotse. Nico gituma rero twavuze uti ntimusubira gukora mutayazanye. Hanyuma bayazanye rero bazoberekanye umutima mwiza. Duce rero tugira amasezerano y'ukuri yo kwimbana kuvuga yuko ya societe Rainbow Mining Burundi ijya societe dutatuye ubushobozi no kuva barazana ya mahera bakayiha umutahe tugashiramwe inzego hanyuma iyo societe rero ni ikigiranira amasezerano na leta y'u Burundi ingene bazogabura umwimbu nayo hanyuma igice uruntuzeye igice gitwawe niyo societe nico abashize imitaye muri iyo societe baca bagabo. Rero umuntu avuze kuburana sinzi ngira ngo nkamwebwe mukunda gusoma ibinyamakuru mwatubwira muti obje mukuburana avuga mwaranyivye mwarambujije kwimba kandi urubasore yari kwimba. Rainbow Mining Burundi naho ndarondera n'uwiserukira ntawe mbona nuno munsi turarondera uti rero turondere emwe twe tuza abo twagereranya amasezerano urumva uvuze ngo na matati azora matati yishigwa mu ngiro y'ayo masezerano aho naho niyumvira yuko ari bindi ariko nagira nkubwire hariho nabandi bari bafise amakontra na leta muri ico gihe kuri ayo mategeko ya kera. Hariho abamaze kuza kumbwira ibibazo bati mbega none muza murahindagura musubira hariho ingene yitegeko rishasha rije niko bimeze amategeko yamahinduka mu gihugu niko bimeza jana nibihe mugabe yitegeko rihindutse hariho ingene muva mu itegeko rya kera mwinjira muri rishasha nico bavuga bati ntuzere disposition transitoire mbega wowe ni waba wari ufise amasezerano na leta yashaka kuraba mbega amahera wari washizemwo wari waramaze kuyunguka kuyaronka dusanze harayo yarasigaye utari bwunguke duca dufata tuti warubura ngahe tuba tubibona rero ko ari ibintu bisomeka tugaca tumenya tuti wewe kugira wisubize warusigaje amahera ya reka rero tuyashire muri kontra nshasha iri ku mategeko mashasha nta kintu kigoye kirimwo amasezerano yarahari kuri iri tegeko haje iri tegeko hari ingene muva mu vyakera muja muri bishasha rero nta kuvuga ngo kuburana ngo ugira iki ahubwo nico gituma handitse iyo ngingo y'amajana 258 ivuga ngo bagaruke gusubira kugira ibiganiro byo kushika ku masezerano ajanye n'itegeko rishasha nabo nyene rero niba bafise umutima mwiza bakatuzanira ayo mahera yavuye muri izo tone bashoye
bashatse bakavuga bati turashaka kubandanya cyatuba tuti ubu rero ngo twumvikane ingana amasezerano agenda akurikije itegeko rishasha murumva ntacyo bavuga ngo twarabariri bazanye iki ntacyo bazanye ngo tubarire none baduswa twishuza iki nico no kwishura kandi n'abandi bafise andi masezerano urumva ko atavyimburano bihari ni biganiro bisubira kuba